Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko birabera mu gisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Generali Prime Niyongabo ahejeje gutanga itegeko ryo kwica abasoda 28 banze kurwana muri Kongo, aho bariko bararwana na M23 ariko abasoda b'u Burundi bagapfa ku bwinshi. Hakaba hari amakuru adahumuriza avuga ko Prime Niyongabo akimara kubona ibyo byamaze kuba yabonye ko atatanze akarorero ku bandi basoda, abasoda bashobora kugumuka ari benshi bakanga kujya muri Kongo kurwana intambara na M23. Akaba ariyo mpamvu haba hari itegeko ryatanzwe ryo kugandagura abasoda bashika muri 28, aho nyine abandi basoda bagenzi babo bariko barabatabariza bakavuga ko bajyanywe nabi cane, kandi bakavuga ko kuva bajyanwa atagakuru kabo bazi, aho benshi bikeka ko nyine bashobora kuba baragandaguwe kubera n'ukuntu bari bamaze iminsi bapfunzwe ku karenganyo gakomeye cane, aho bari bapfunzwe atanagahuzu bambaye. Ibyashavuje abasoda batari bake bakabona ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera igisoda c'u Burundi ari uguhemukira bikomeye cane abasoda, kandi akaba ariko arasambura igisoda, kuko muri no minsi abasoda batari bake bari gutoroka igisoda bakajya kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi, abandi bakajya kwifatanya na M23. Ibi bintu nyine benshi mabirabira hafi bakabona ko bishobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba adashaka kubiheba kubera ukuntu yironkeramwo amafaranga menshi cane, aho umusoda umwe arungitse muri Kongo amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari. We rero akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yironkere amadolari, ariko ntarabe ku maraso y'abana b'abarundi ariko aragendera muri Kongo, mu gihe abarundi isinzi basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ibyo bintu yakoze byo kurungika abana babo gupfira muri Kongo, mu gihe baboneka neza ko iyo ntambara bariko baranarwana ataco izigera imarira igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugiye kubashikiriza bijanye nayo makuru ariko aravugwa mu gisoda c'u Burundi, byose nyine twabibateguriye kuri no mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. General Niyongabo abasirikare 28 bahora bapfungiwe mu Cibitoki bajanywe he? Babasohoye ijoro barababoha babapfunga ibitambara mu maso babajana bambaye ibutura n'udupira gusa, ibiriko biratera ubwoba abandi bagasoda bakavuga ko byanze bikunze bikurikije ukuntu bajyanywe bashobora kuba barahise bagandagurwa, kuko kuva ico gihe ntawuzi agakuru kabo. Twaronse ubutumwa bw'umusirikare mu ikambi ya Cibitoki avuga ibyashikiye abasirikare 28 bahora bapfungiwe muri kampu Cibitoki. Abo ni bamwe mu basirikare bahora muri Nord Kivu kugwana na M23 barokotse ku rugamba rwari rukomeye cane ingabo z'u Burundi zari ziriko zirakora, ndetse bari kurwana na M23 kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, aho abarundi isinzi bahapfiriye bigatuma abandi barundi abasoda bari basigaye nyine baheba iyo ntambara bagahitamo kwitahira mu Burundi, ariko bageze mu gihugu bakaba barahuye n'ingorane zikomeye cane. Bamaze kurokoka baca bararahira gusubira kugwana na M23, aho baziye mu Burundi bajanywe gupfungirwa mu ikambi ya Cibitoki. Ibyabo byarayangaye inyuma y'urugendo rwa General Prime Niyongabo, umukuru w'igisirikare c'u Burundi yababaye asanze batari bapfunzwe by'ukuri. Mu ijoro ryo kwa gatandatu uheze ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, bano basoda barasohowe kampu Cibitoki bajanwa mu buryo buteye amakenga,
kandi buteye ubwoba. Abasohowe bari abasirikare bo muri polisi militeri nibo babasohoye bakabajyana, aho benshi mu basoda bavuga ko abasoda bajyanywe byanze bikunze baba barishwe kuko Prime Niyongabo yari yamaze gutanga itegeko kugira ngo n'abandi basoda bagiye kurungika muri Kongo babonereho akarorero. Uwo musirikare yatanguye agira ati mwiriwe neza Mutama, mbega ko twabonye bamwe bava muri Kongo b'abasoda babatwaye muri wikendi mw'ijoro babapfutse ibitambara mu maso, wotumenyera bageze hehe? Batwawe abari bapfungiwe Cibitoki, babatwaye nabi mu tubutura n'udupira uko bari bambaye mu gasho. Abasoda bari mu ikambi babirabira mu madirisha, aho nyine benshi bashavuye barebye ukuntu babatwaye. Batwawe n'abasoda bo muri PM kandi harimwo n'abambaye civil. Numva ngo nabo muri documentation, ariko amakuru ariko aradushikira ntago ahumuriza. General Prime Niyongabo yaramaze gutanga itegeko rihambaye cyane kugira ngo n'abandi basoda bandi basigaye bagiye ku rugamba, kuko biraboneka neza ko uru rugamba abasoda batari bake b'abarundi barutinye kubera ukuntu bariko bararupfiramo, kandi bikaboneka ko atanico bariko bararwanira. Uruhara rwa General Prime Niyongabo, ukuntu byagenze bagishika baje bambaye umwambaro wa Kongo, bashitse bazibambuye iryo joro nyine, baca babashira muri sare iri iruhande y'ibiro, baca babazanira umwambaro w'u Burundi barabaha barambara, hama bamera nk'abidegembya gakeya kubera bari babyimbye amaguru, ntibaja kure, ariko hari n'abagiye guhembwa muri sekade Cibitoki. Mu nyuma haje General Prime Niyongabo n'abagenerali basanga b'abasoda bari hamwe muri sare, baratangaye ngo baridegembya b'abasoda kweri, baratangaye baravuga ngo baridegembya b'abasoda kweri. Baca bashwanira uwutwara ikambi ya Cibitoki akayitwara, ubu asanzwe ari icegera c'umukuru w'ikambi kuko undi ntago ahari. Baramushwaniye cyane kandi bamubwira ko ibyo bintu bigomba guhita bihinduka, aho nyine basize bamubwiye amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba, ariho abo basoda bahita batangura guhura n'ingorane zikomeye cyane. Uko abasoda bakuwe agahuzu, ba Prime Niyongabo barenganye komanda ari nawe atwara ikambi ya Cibitoki, yaciye ahamagara uwitwa Dokoro su ofisiye abiga ukuntu bapfunga abo basoda, kuko bari benshi, bari 28 batari gukwirwa mu gasho. Baciye bafata sare zitatu bazisoramwo abasoda bahaba, babashira ahandi, baca bazana ingufuri shasha zitatu nyine. Ibyo biheze igufuri zabonetse, sare zabonetse, komanda wa kabiri yaciye agenda ahenda babasoda ngo nibakure impuzu za gisirikare baje mu gasho kurindira ikambi bazobashiramwo, ngo nta ngorane ko mwacitse hariya byari bikomeye, ngo mwakize babahungu bari bagiye kubagandagura. Bose barazikura bajyanwa gupfungirwa muri ayo masare. Ya myambaro ya gisirikare baba barazitwaye, baca bashira babasoda muri za sare, hamwe abasoda 9, ahandi abasoda 9, ahandi abasoda 8. Babiri bahise batoroka kuko babonye ko ibintu bitoroshe. Baca bahashira izamu gufungura, babazanira mu ndobo, sare imwe bagasangira mu ndobo, atagahuzu ataco bifuka, atanico bafise na kimwe. Ufise umugenzi aramuha akamatera canke agashuka, ariko barafise ingorane zikomeye cyane kandi bariko barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Uko abasoda basohowe ijoro, abasoda bari barizeye ko bakize, bari bazi nyine ko ibintu byaheze. Amakuru yabo twagumye tuyakurikirana, ariko tukabona ko ibintu bitifashe neza. Ibintu byahavuye bifata iyindi ntumbero, batangura kubagiriza ko ari abatutsi banze kurwanya bene wabo. Abo basoda bose nta musu ofisiyo arimwo, ni abasoda bato cyane, harimo kaporari shefu, ntibarenga 3 abarimo. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu bituma bariko barabakorera ibintu bimeze gutya. Wa gatandatu iheze, abasoda ba kampu Cibitoki bagiye babona hamwe abasoda bapfungiwe ku miryango ya za sare zitatu, hahagaze abasoda bambaye ibitambara bitukura ku maboko. Bisigura ko nyine ari abo muri polisi militeri.
baca babanza kubasohora umuryango umwe. Bageze hanze bababwira ngo bafatane inyuma, umwe agafatana ibutura rya mugenzi wiwe, bagira ku murongo umwe kugira ntihagire uwiruka. Bababwira ngo uwuva ku murongo azoba apfuye. Babajanye mu modoka bagenda baboshwe cane. Bashitse mu modoka baca babapfunga ibitambara mu maso. Umusoda yasohotse hanze kuvoma atazi ibiriko biraba, asanga bariko babapfunga mu maso bagira nawe bamutware. Sinzi Imana yakinze baramureka, yaranse kuvuga imodoka yabatwaye. Yarayibonye ariko kubera ubwoba yaranse kuvuga imodoka yabatwaye. Ariko benshi twagize ubwoba tukikeka ko baba baragandaguwe kuko Prime Niyongabo yaba yarasize atanze iryo tegeko. Hama batwaye uko mu tubutura, uwari mu gapantaro yagenda uko nyine. Utumatera bataye aho. Amakuru yo kwizera avuga ko nyine bashobora kuba baragiriwe nabi kandi bakaba bariko barabikorerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo, aho bagiriza ko ari abatutsi banze kurwana na M23. Kubera iki batwawe ijoro mu kinyegero? Kubera iki bapfunzwe ibitambara mu maso? Kubera iki batatwaye utumatera twabo? Bajanywe he? Tuno tubazo ni General Prime Niyongabo akwiriye kutwishura, kuko hari amakuru adahumuriza avuga ko abasoda uko bashika kuri 28 baba bararangije kugandagurwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo baba baratanze itegeko bakavuga ko abasoda batagandaguwe bishobora gutuma abandi bagumya kwanga kuja ku rugamba. Bafungura rimwe ku munsi isaha 9 y'umurango, babazanira ibiharage bitagira amavuta byonyine, basubira kubironka ku munsi ukurikira. Muri polisi militeri bamwe bariko baravurwa ibiguma kubera inkoni bakubiswe bariko barasambishwa. Bagirizwa ko bakorana na M23 kubera banse gusubira ku rugamba. Ibi byose nyine akaba ari biri gukorerwa abasoda basigaye, mu gihe abandi baba baramaze no kwicwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ndetse na Prime Niyongabo. Wa gatandatu uheze abari bapfungiwe muri camp Cibitoki basohowe isaha 4 z'ijoro, bagiye bambaye utubutura n'udupira, bajanywe n'abakozi b'iperereza. Abasoda bibaza ko abasohowe bajanywe muri polisi militeri i Bujumbura ariko ntabariyo, ariko nta cemezo ko bashikanyweyo. Ariko hari amakuru avuga ko baba bagiriwe nabi cane, ariko abandi baracari ku Muzinda na Mujejuru, bakaba bariko barahura n'ingorane zikomeye cane, aho bariko barapfungura rimwe ku munsi kandi bakaba batagira aho kuryama, nta kamatera ntaci. Baratabaza CNDH ngo ije kuraba uko bapfunzwe nk'ibikoko, cane cane ahereye muri polisi militeri hagwiriye abuzuye iguma zavuye kuborezwa igufa. Kugeza ubu CNDH iguma yica amatwi. Kongo, ewe Kongo, waguze abahungu bacu ugira ko urabahemukira. Watumariye abahungu bacu nayo indongozi zacu wazirogesheje amadolari. Indongozi z'u Burundi mweho ntitugifise nuko tubita, twararengewe kubona muri ko murakorera ibintu nk'ibi abana b'u Burundi, kugeza naho mwiyemeza kugandagura umusoda w'igihugu mwagirije gukorana n'umutwe utarwanya leta yanyu. Ni ibintu biteye isoni cyane kandi akaba ari ibintu bibabaje cyane bigomba kwitonderwa, kuko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birashobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi, kuko ariko arakora amakosa akomeye cyane kandi ahambaye. Akaba ariyo mpamvu abasoda batandukanye bavuga ko ibintu bibandanije gutya bashobora kwifatira ingingo ikiza, kuko bitagize icyo bivuga, kuko batagize ico bahindura. Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo barashobora kuguma kubicira muri Kongo. Ibiriko birashavuza abarundi batari bake, aho bariko baratakamba basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ibyo bintu yituyemo, kandi bakavuga ko ibibazo byari biri mu gihugu byari bihagije, none Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashiraho ibindi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.